Je nukuri ndashimira Imana kandi nawe nyene Imana imuhezagire. Kubera iki ni igikorwa gikomeye nkuko wavuze hari abantu bafise mugani bafise umutima wo gutanga. Nukuri Imana imuhezagire imongereza umugisha. Urabona ahiwacu turi mu bukene bwinshi. Urabona yatwiyumviye. Nukuri ku Imana imuhezagire imongereza umugisha. Na nyene Atibu kibondo canje aho uri hose Imana ikugururire ibiziriko biziritse impande zine zisi. Imana ikongera umugisha hajya ukuye ibi ukagira umutima w'ikigongwe ca bene wanyu bari no mu Burundi na uri mu mahanga. Uwo mutima urawugumana ugumane aho uzobushitse hose. Imana ikuziturire ibiziriko inkingi zine zisi aho ukuye Imana izokongereza umugisha. Oya siniteze ko biza kuba renda ryohewe cyane. Imana imushimire gose imbere yagize icyo amaze nkino munsi bamwe twari kubizi icyo nyene tuza kwirigwa ino munsi joro jino munsi. Turashimye gose cyane. None turabasaba ku Mana rugira byose ibahe ivyo bazuba batanga ku basiramu y'ukwezi kwira Ramazani. My people from Rumonge, now ndi mu Rumonge, amahoro Imana abane na. My name is Starboy the Sheep, all the from Burundi, East Africa. So, fasharofa cyose turi ngakwera twafashijwe. Iyi ni Star TV, televiziyo mukunda cyane. Behind camera turi kumwe na Totodor Audio from Star TV, 257 Audio from Bantu Boy Entertainment. So, I'm Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Ubeshi, Mr. Kimararungu, Love in Town, Life Story, Home. Ivyo ni ibiganiro bica kuri Star TV. Ari nibindi ntashimye kuvuga ariko biri kose ni ibiganiro bica kuri Star TV. Uko biri kose fasha warafashije kuko twese turi ngakwera twafashije. I love you bakunzi ba Star TV. If you love me, I love you too. If you don't, I don't care. Kazima Imana inkunda. Uko biri kose Imana inkunze abari bien. Then you support me. Thank you so much. Nawe utonkunda ugashigikira ibikorwa byanje. Imana ni nziza. So inyuma yo kumara umwaka n'inusu ndiko ndakora mpamba natakiganira ubura ku munsi bivanye nuko atakamera mfise nkakota nkagira ante nta bantu baramfasha ariko biri kose one day nyene ibintu bizogenda fresh. Ariko yabandi umukobwa ndazi ibintu bimaze gutora inzira ariko mu nyuma nuko bacha batubwira ngo ujya mukobwa yaranyivye barabiba nyene mudufashe twego kugira tubandanye gushigikira ibikorwa by'iwacu kugira impano ziwacu zibandanye gutera imbere. So reka nshimira Atibu kwanza yatumye nshika hano. Atibu neza na neza ari muri Amerika yavuze ati reka sangire n'abayisira mu bagenzi banje bashikanje basazanje kugira bikunde yuko ku mugoro abaronko two bafungura na cyane ko turi muri mwezi Ramazani. Nifuriza Ramazani nziza abasiramu bose badukwikana kuri Star TV ndetse no ku isi yose hanze y'igihugu isi yose kubera ko twese turi bamwe twese dukomoka ku muntu umwe turi bene mugabo umwe dushigikirana muri gwa rukundo ko bavuga ati fasha rafashe twese turi ngakubera twafashije. Ati thank you so much ivyo ukoze. So uri umuntu mwiza nayisango ndakoze ko uri umuntu mwiza wimere fresh atakibazo ugiranira n'abantu no musimba wifadikanije n'abanyarumonge ni ikintu ciza cyane. So reka rero let me show you ukuntu bikorwa bigira bigende ukuntu biriko biragenda kugira mukomeze kubona ukuntu biriko biragenda kugira tuzane kino kintu si kuvuga yuko yashatse ino image tuyerekane kugira yiyemere ni kugira abantu badafise umutima wo gutanga bumve yuko ujya mutima wo gutanga kugira basangire n'abandi. Uno musi haronse harakeneye abandi aba baronse si bo ba mu Rumonge bonyene hari abandi bantu bataronse bo mu Rumonge bisigura yuko n'abandi murahawe ikaze guhereza abandi si mu Rumonge gusa n'ahandi harakeneye abantu bayisiramu n'abantu basenga urazi gusenga incuro zitanu twebwe abakatolika twigira rimwe hariya ni bien mugana ukuntu bamenyereye ni incuro zitanu cyo bimvira uja gusenga incuro zitanu utarafungura fungura rimwe nibaza ko ari rimwe. So ko biri kose dushigikirane. Let me show you ukuntu rero ibikorwa biriko biragenda kugira tubandanye gushigikirana. I'm Starboy the Sheep, behind camera Totodor. Thank you so much.
Yes, my people abakunzi ba Star TV nkuko bisanzwe urugendo twafashe tuza neza na neza mu Rumonge ahantu heza cyane hari n'abantu bameze neza. Uyu numwe mu bapapa novuga yuko bagize icyo baronka bivanye muri gwa rukundo murazi yuko bari muri mwezi Ramazani. Ndana bifuriza ukwezi kwiza kwa Ramazani. Papa umeze neza? Gose cyane. Namahoro. Mahoro. Babita gute? Babita gute amazina? Amazina abayisilamu. Neza na neza kino gikorwa turimo ni igikorwa novuga yuko gikomeye cyane bidakorwa na bose. Iyo umuntu yiyumvira akagikora aba ari igikorwa gikomeye cyane. Ndabahereje kano kanya none akanyama mugafise kugira mugiye icyo muvuze kuri no muntu yagize icyo akora yitwa Atibu, yagize icyo akora agasangira n'abantu bava hamwe ofete kubera ko Atibu n'umunyarumonge yifuje gusangira namwe na cyane cyane kwifadikanya namwe mu munsi mu kwezi kwa Ramazani na cyane cyane ku bifungurwa yagiye arabahereza agasukari. N'icyahe ikintu wo bivugaho kuri bino bintu bibaye wari witeze ko biza kuba cyane? Oya siniteze ko biza kuba rero ndaryohewe cyane Imana imushimire gose mbere yagize icyo amaze nkino munsi bamwe twari kubizi icyo nyene tuza kwirirwa ino munsi joro jino munsi. Turashimye gose cyane. Ivyo akoze abandi ndazi ko babikora ariko uri umuntu umwe bujya gukora ikintu gikomeye nk'iki ugakoranya abantu bangana uku aba ari ikintu kitoroshe cyane. Abandi bo bafise ukuntu bo bishobora batabikora naka kantu wobarungikira canke message kubera ko no munsi hari umuntu ashobora kuba afise ibintu ariko ntabitange. Niyahe message wobohereza? Mishanye novuga ahubwo n'abandi babandanye bagire baturabe ino turakomerewe gose cyane. Nashishane ku buzima muri no kino gihe hari kibazo. Ubuzima ni kibazo gose. Urakoze gushima rero papa Imana iguhezagire. Gose cyane ndashimye ibana sinzi ngene bivuga. Urakoze cyane. Cyane cyane. Ariko kwaje mu Rumonge ndacamota agakeke ni kose. Agakeke kari kufise ifaranga. Udafise ifaranga ndakuronka. Eka ndagushimire papa. Yego nanjye ndashimiye kabisa. Merci beaucoup. Yes, nkuko mubibona ngandi kumwe n'undi mu mama, umuntu wese w'umumama tumwita umumama w'iwacu, nanje ni mama w'iwanje nkuko nababwiye ko turi mu Rumonge. Ababaje gutora nyine novuga muri bimwe Atibu yagize icyakora aravuga ati reka nsangire na bene wacu n'abasista biwacu abantu tuva hamwe mu Rumonge. Aravuga ati reka mpereza abamama n'abapapa n'umumama rero ari mu bantu novuga yuko ari cyo baronse nanje kuva Bujumbura nkaza hano mu Rumonge bisigura yuko cyari igikorwa cyiza muri wa rukundo bavuga ati fasha warafashe twese turi ngaho kwera twafashijwe. Mama reka bavuga Ramazani Kalem nabyo saba tuzi twebwe ndakwifuriza Ramazani nziza. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashimye. Amazina ni gute mama? Je nitwa Munezero Zuena, iryo bamenyereye nitwa Mama Aziza. Yego. Bisigura ko ufise umwana yitwa Aziza. Yego, ndafise umwana yitwa Aziza. Sumwe kandi si babiri. Ndabafise ndaha mu Rumonge. Nukuri barakoze cyane. Nka je ndi umufakazi mfakaye kabiri. Nk'ubu naho ndi naho natsindaro. Aho nahora mpanze ndarahavuye. Ndaburi ukuntu noshika abayisilamu bampangiye birane ngo ukuntu noshikayo mugo ndavyize ko nishimikije abayisilamu nzoshikayo ko abayisilamu n'abantu bambere bafise umutima mwiza. Nta muntu ndabona wa mbere kwisi azi gufasha no gufashanya nk'umwisilamu kandi ntatora ngo fasha umwisilamu gusa mugenzi anje n'umukristo afise ingwana kamushikira aramufasha. Ego mama uno Atibu asanzwe ari muri Amerika yagize icyo akora arahereza imiryango itari mike. Niyahe message womuhereza hari hose yumve neza ko igikorwa yakoze yego yagikoze akoreye Imana ariko n'umuntu ubwiwe yaronse aravuga ati merci bo. Arumva ikirundi? Arumva ikirundi cyane. Yitwa ngwiki? Yitwa Atibu. Atibu kibondo canje aho uri hose Imana ikugururire ibiziriko biziritse impande zine zisi. Imana ikongera umugisha hajya ukuye ibi ukagira umutima w'ikigongwe cya bene wanyu bari no mu Burundi nawe uri mu mahanga uwo mutima urawugumana ugumane aho uzobushitse hose. Imana ikuziturire ibiziriko inkingi zine zisi aho ukuye Imana izokongereza umugisha injuri 199 izisubize mu kigega cyaho ukuye. Imana ikongera umugisha. Imana igukurire ibyaga byose byo kwisi. Mungu akutimizie kila unachoomba. Mwenyezi Mungu akufungulie milango 7. Mwenyezi Mungu
akukinge marazi katika marazi yote anayoumiza mwanadamu katika kiwiliwili chako. Mungu akulinde diabetes, Mungu akulinde asma, Mungu akulinde marazi yote mazito katika ulimwengu wote. Akufungulie njia panda 7, ushike lijani geuke fedha. Mwenyezi Mungu akulinde misukosuko na matatizo. Uwe na kizazi chema duniani, kiwe kama na moyo huyo wako. Nashukuru sana. Mama, nagenda kubaza kino kibazo katika Ramadhani. Ni siku ngumu sana. Kitu kani katika Ramadhani kinakusumbua kuliko vingine? Kitu katika Ramadhani kinanisumbua, kinakusumbua kuliko vingine? Nishakwambia kama mimi naomba ndaro. Waislamu walionisaidia nikatoka, lakini sijajaliwa kufika kwenye nimepata kwenye nimepanga hiyo nyumba. Nitafika inshallah. Mungu atarahisisha. Ndio. Mungu yani Mungu imani inzira ndio. Cha kwanza kikifika na cha pili kitakuja. Ndio kabisa. Asante sana mama. Allah ndio. Merci beaucoup mama Aziza. Ego mama Aziza mimi. Ego. Yes, abakunzi ba Star TV merci. Neza na neza nibaza ko abantu bose ntibafise urukundo. Karibu papa. Abantu bose ntibafise urukundo kubera ko uno musara abantu bafise ibiguruka nibigira hasi, ariko kuyumvira gusangira na mwene wabo mushikiwe usanga ari kibazo. Hari n'abafise babasaza be bashiki wabo hani Bujumbura usanga yaramwibagiye akavuga ati je naragiye hanze urimenya kurabya ko na mimi ni kure byangu. Ndi kumwe na Mutama ngaha ebana. Ega burya sena rwacunguriye indani. Mwari mwanjanye ibintu washaho. Naona sukari na mchele hapa. Ebana maharage sasa. Kama hii maharage walitoa wapi? Mutamu sana. Mutamu sana kabisa. Maharage ya bien sana. Sio ile maharage ya mwisho. Ile karitea kwa. Hii ni sema ibintu bimwe bimbura rero usanga biryoshe uteka kandi bikanyaruka gusha. Ndi kumwe na Mutama ngaha papa. Ni ache. Salama kidogo na Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kuona nifikisha wakati. Unatoka kusali sasa hivi. Nimetoka kusali Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Poa. Amazina ni gute papa? Je, nitwa Kizimana Shabani. Batazira Baba Zidane. Baba Zidane. Yego. Maana kulicheza kabumbu zamani. Nimecheza mpira kisi kucheza sana, lakini nimempenda Zidane sana. Mtoto wangu wa kwanza nikampatia jina la Zidane kwa kutokana na Zidane kwa nampenda sana. Mtoto wangu wa kwanza ni Zidane. Jina lake Zidane, Akizimana Zidane. Asante sana. Papa nibaza ko uno munsi n'umunsi ukomeye cyane kubera ko iyo umuntu yiyumvira akavuga ati reka nsangire n'abantu barenga 100 nkabahereza isukari, duharage twiza ndetse n'umuceri, aba ari ikintu kitoroshe kubera ko abantu no munsi barafise ibintu byinshi, ariko kuyumvira gusangira n'abantu usanga bigoye. Papa uno munsi kuri wewe uvuze iki kuri wewe? Ibi bintu ukorewe waruvyiteze ko biza kuba nimba bibaye nakaye kajambo wo koherereza wakoze kino gikorwa na cyane muri bwa buryo bwo gushima kuko abadufasha badufasha kubera ko nabo bafashije. Ndashimiye Imana urema kubona yadushikanye kuri uno munsi, kudushikana kuri uno munsi w'amafungo y'ukwezi kwa Ramadhani, umunsi ugira kabiri. Turasavye yuko Imana yohereza imigisha aba bantu bariko baratanga isadaka z'ukwezi kwa Ramadhani, ko yoba byinshi bisumbirije bakabongera n'imyaka 100 yo kubaho kugira ngo baronge ivyo bazora batanga ku Bayisilamu y'ukwezi kwa Ramadhani. Imihezagiro y'Imana ibe kuri bo, n'imihezagiro y'abantu babasabire ku Mana, babe baronga bibuka Abayisilamu ko bari mu kwezi kwa Ramadhani, babaye iftari amwe nidaku bayakire ibe nyinshi benye abayakire kujya ngende kubera ko ngudashimye weekend azofa ashimye nani byinshi. None turabasabye ku Mana rugira byose ibahe ivyo bazora batanga ku Bayisilamu y'ukwezi kwa Ramadhani. Turashimye n'ukuri kw'Imana, Imana bibongereze imigisha, ibahe n'imyaka 100 yo kongerezwa. Papa katika Ramadhani kuna vitu vinasumbua mtu kuliko vingine. Kitu gani kinakusumbua wewe katika Ramadhani? Mimi kitu cha kinanisumbua sana katika mwezi wa Ramadhani inakuwa kama maswali ya iftari. Maswali ya iftari inakuwa inanisumbua, lakini nakuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa chochote nakuwa nimepata, kiwe kidogo kiwe kikubwa, na kishukuru vile kwa kutokea na Mwenyezi Mungu anatoa. Akiamua kukupa nakupa, akiamua kunyima anakunyima. Na usilaumu mtu kwa kutokea na Mwenyezi Mungu mwenye anajua siri yake mwenyewe. Zidane reka ndagushimire cyane kwa Zidane. Umwana umwise Zidane naho ndakuse Zidane hanakimwe. Nanakimwe kubera ko benshi nibazi izina giwanje ya Shabani bamba magara Zidane naje ngitaba. Kuba na mutwe wanje yarabyaye abana, yarabise abakinyi
amazina y'abakinyi ariyo Ronaldinho ariyo Ribery ariyo nani Rivaldo yarabise amazina y'abakinyi. Ndashimye n'ukuri kw'Imana. Mama ntiwihute turakoze cyane. Ntiwihute wowe reka papuro cyane ngana na kimwe kwera mama ariko arihuta cyane. Mama ni aje? Ziko salama. Sawa. Alhamdulillah rabbil. Umeze neza? Nimependeza sana leo mama. Nashukuru. Kama njoo unatoka kusali unasema hapana, nemo za Ramadhani Uislamu ni nusra ndugu yangu. Kwa Muislamu. Maana wewe sio kama sio paka mwezi Ramadhani. Hapana, siku zote. Banaomba katika siku za Ramadhani. Hapana. Unakutana zingine siku anabakia kunyumba. Hapana, mwanadamu na kushukuru na kumomba Mwenyezi Mungu maana tumekuja duniani kufanya ibada. Ndiyo. Umeze neza mu majambo make amazina? Ndashimira Uwiteka. Kazina nitwa Ndabazani Zawadi. Mama nde? Mama Zuleha. Neza na neza uno munsi ndabona ibintu bimeze fresh nanje noterwa kugira nyene numve mbona bari kupatia bingi we. Hari abantu watoreye. Mbatishoboye kubona zanije to zibiri ngaha. Mama ni ikintu kitaba cyoroshe uno munsi novuga yuko kino gikorwa cyakozwe numwe mu bahungu cyangwa mu basore yitwa Atibu asanzwe ari muri Amerika ariko asanzwe avuka hano mu Rumonge wanyu. Kino kinakoze hari abandi babikora ariko hari n'abatabikora kubera ko turazi yuko gutanga ntibisaba ngo ufise ibintu byinshi ariko n'umutima kubera ko naco cyane abantu bafise ibintu byinshi je kenshi maze kubona umutima wo gutanga umenga naho bafise nuko kino gikorwa cyakozwe n'uno musore tugira icyo tukivuze ko cyanye kuri wewe wacakiriye gute mu mutima wiwawe? Je no kuri ndashimira Imana kandi naho nyene Imana imuhezagire kubera iki ni gikorwa gikomeye nkuko wavuze hari abantu bafise mugani bafise umutima wo gutanga nukuri Imana imuhezagire imongereza umugisha. Urabona ahi wacu turi mu bukene bwinshi urabona yatwiyumviye nukuri ku Imana imuhezagire imongereza umugisha. Na nyene akabona ka filme jewe yo banzi kubera aha n'umuryango kandi rero twongere kandi tugaruke n'ubundi none fazila nyingi kwa Mwenyezi Mungu aha bayibikije n'ukuri Imana imuhezagire imongereze imwugurira imigisha aronke ahezagirwe azoronka ijuru nukuri yagize icamara nk'ubu jewe kuva mu gatondo sindashana imbabura aha nihuse ngende gushirako ndabe ukuntu vyogenda umugoroba nawe ukuraka. Ego nukuri Imana imuhezagire. Imana igwezagire nawe mama. Ego twese namwebwe ibahezagire kubanga muri mu gikorwa nukuri. Ego shamura mu Rumonge batwakiriza imikeke. Umva ko ari ahubwo musanze itariyo imikeke ubu ntigifana twariye nyene uwo iyo twaronse. Ego rero no turi kumwe n'undi musore ngaha mugambe ngana umusore mugara urabona ko ari umupapa. Meze neza papa? Je meze neza biraza kabisa. Nawo bangaha nyene mu bangaha nyene mvuka. Ma people from Rumonge mani bahezagire cyane twakoranye neza cyari gikorwa kimeze neza cyateguwe neza aho nuvuga yuko atamuntu yidoze buri muntu wese yaronse ivyo yari yateguriwe. Ndangiza ashimira Atibu wagize icyo ukora kugira bantu bashobore kubaho no munsi baronke n'ifutari bayita ifutari kera tukira abana twarabinda ahantu haba bamizirima ku mugoroba baje gusenga tukaca tujya kubindi futari uno munsi rero hari abandi bana taraba mizirima baza kumera nkuko twari turi kera. So my name is Starboy just kugira nshimira umuntu yakoze kino gikorwa kubera ko Star TV mu mateleviziyo ya mbere niba ari zibiri zikora ibikorwa byo gufasha nibaza ko Star TV rimwe. So kubona rero twaje gushigikira no muvandimwe Atibu ari muri Amerika neza na neza avuka hano mu Rumonge ni igikorwa cyiza yakoze twari dukwiye kumushigikira. Abandi rero bafise icyo bafishe nabo bagirageze barondere kugira barabe ukuntu nabo bofasha abandi kubera ko uno munsi nimba abaye exemplaire y'abandi nimba tugira tubipostinge nuko dushaka kubipostinga kugira abandi babibone kugira nabo bashigikire Atibu nk'ivyo akoze nabo babikore kubera ko hari ababikora n'abatabikora kandi gutanga si kugira ibintu bigenda n'ibiguruka gutanga n'umutima. So thank you so much mwese mwako muradukurikirana kino gikorwa ni gikorwa cyiza kabisa. Shout out kuri Atibu Imana igwezagire wanagize neza kunzani mu Rumonge nandi hakumbuye nari nkumbuye agakeke. Merci beaucoup. Ndabona nabandi bakiza kugira nyene ivyabo nyene biri hano kugira bavyakire nabibi ndabona yahageze. So Imana ibahezagire cyane. Thank you so much. My name is Starboy the Sheep. Fasha warafashije twese ngaha kwera twafashijwe. Nimba ushaka kumfasha nanjye uzomfasha. Hari uzoja gufasha umuntu ataciye gufasha mugabo je umfashije nzibuka ko wamfashije. Munyi muco mbwira ngo ngujya mu ngo nafashije yaranyivye bazokwiba.